kw'isi hari ubutunzi bumaze imyaka amajana isi irondera. Ubwami bwarabugwaniye, abasirikare barabupfiriye, n'abahigi b'ubutunzi bamaze imyaka myinshi cyane baburondera. Hari mbere n'abatakaje ubuzima kubera kwizera ko babwegereye cyane. Bumwe bwari bwubakishijwe zahabu n'amabuye y'agaciro adasanzwe, ubundi nabwo bwari ikimenyetso cy'ubwami bukomeye cyane kurusha ubundi bwari buhari mu myaka myinshi yashize. Nubwo ikiremwa muntu cyarungitse abantu ku kwezi gukora ubushakashatsi kandi bigashoboka, kikohereza amarobo akomeye cyane mu nyanja zimbitse, kikaba gishobora no kubona ibintu biri munsi y'ubutaka hakoreshejwe satelite n'ikoranabuhanga rikomeye cyane. Hari ubutunzi bw'agaciro karenga miliyari nyinshi cyane z'amadolari y'abanyamerika, gushika n'uno munsi atanumwe azi aho buri. Bamwe biyumvira ko bwoba bwaribwe bukanyegezwa kure cyane, abandi bakiyumvira ko bwoba bwararohamye. Ariko mbega uno munsi buno butunzi bwoba burihe? Uyu munsi muri kino kiganiro gihambaye cyane tugiye kurabira hamwe ubutunzi indwi bwatakaye kera cyane, bufise agaciro kadasanzwe, isi imaze imyaka myinshi cyane itazi iyo buri. Abahinga, abashakashatsi n'amareta akomeye cyane bamaze imyaka myinshi cyane baburondera, ariko kandi barabuze iyo buri. Bumwe bwarahishwe ku buryo buhambaye cyane, ubundi nabwo nta muntu n'umwe azi aho bwigeze bunyegezwa. Niba ushaka kuvumbura vyinshi cyane kuri buno butunzi bwabuze isi itaramenya aho buri, kumana nanjye muri kino kiganiro kugeza ku musozo. Kandi nakubwira neza yuko bumwe muri buno butunzi bushobora kuba bukwegereye cyane ku buryo nawe ushobora kugira uruhara canke ushobora kugenda kuburondera bivanye no gushaka kwawe. Aha ni kuri Olivier Infos. Niba ari ubwa mbere hanyuze, ibuka gukanda subscribe kugira duhore tubana umunsi ku wundi. Ndaguhaye ikaze cyane muri kino kiganiro. Ku mwanya w'indwi tuhasanga ubutunzi bwa Arche Crown Jewelries. Ubu n'ubutunzi bwazimiye imbere y'amaso y'abarinzi b'ubwami imyaka myinshi cyane iheze. Mu gitondo cyo kuwa gatandatu Nyakanga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 97 i Dublin Castle mu gihugu ca Ireland, abarinzi bafunguye icumba cyari gikingiwe cyane cyabikomwo imitako y'ubwami n'ubundi butunzi bukomeye cyane bw'ubwami bwa Ireland. Ariko kandi haciye akanya gato bano basirikare binjiye muri no ngoro, bose batangariye rimwe kubwo ivyo bari babonye biteye ubwoba cyane. Isandugu yari ibitse ubutunzi bw'agaciro yari yuguruye indani mu ngoro y'ubwami. Imbere muri no sandugu y'igitangaza hari habuze ibintu by'agaciro kuruta ibindi vyose iki gihugu ca Ireland cyari gifise. Aha hari habuze Arche Crown Jewelries. Iri si ikamba ry'ubwami nk'uko benshi babivuga, ahubwo iyi yari inyenyeri n'ibimenyetso by'agaciro by'umweranda Patrick, byari bikozwe muri zahabu kandi byari bifise diama nyinshi cyane, rubi z'agaciro gambaye cyane n'amabuye ya emerald adasanzwe. Agaciro k'ibi bintu vyibwe ico gihe uno munsi gashobora gushika ku mafaranga arenga miliyoni 80 z'amadolari y'abanyamerika. Ariko kandi agaciro kavyo kanyako mu mateka no mu bwami bwa Ireland karengeye kure cyane ayo mafaranga, kuko bo bakagereranya mu mafaranga arenga miliyari 2 z'amadolari y'abanyamerika. Ariko kandi ikintu gitangaje cyane suko ubusuma bwabaye, ahubwo ikintu gitangaje nuko ubusuma bwabereye mu nyubako yari rinzwe cyane muri kino gihugu ca Ireland. Nta muryango n'umwe wamenywe waho ubutunzi bwari bubitswe, nta nidirisha ryavunitse habe na gato, kandi nta n'umurinzi yavuze ko yabonye umusuma yatwaye buno butunzi. Ico gihe ibi vyaciye bituma habaho amatohoza akomeye cyane muri kino gihugu. Abategetsi b'Ubwongereza n'abashakashatsi bamaze imyaka irenga 100 bagerageza kumenya aho ubwo butunzi bwoba bwarazimiriye, bagerageza no kumenya uwabutwaye. Inkuru zimwe zivuga ko hari abantu bo hejuru cyane muri kino gihugu babigizemo uruhara mwibura rya buno butunzi. Abandi nabo bakavuga ko bwagurishijwe mu mpisho, ariko kandi gushika no munsi nta numwe azi aho buno butunzi buri. Iki nico gituma ubu busuma bufatwa nka bumwe mu busuma bw'amayobera bukomeye cyane bwigeze buba mu gihugu ca Ireland. Ku mwanya wa gatandatu tuhasanga ubutunzi bw'igitangaza Honjo Masamune. Iyi ni inkota igihugu cyose cyahora cyifuza kubona, kandi n'ubu bacifuza gusubira kubona mu maso yabo. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 945 intambara ya kabiri y'isi yari iheze. Ubuyapani bwari bwasinzwe ino ntambara. Nkuko amategeko y'icyo gihugu yabitegeka, imiryango myinshi yaciye ishikiriza intwaro za kera abasirikare b'igihugu cya Amerika. Muri zo ntwaro harimwo imwe yari itandukanye n'izindi ntwaro zose. Iyi ntwaro yitwa Honjo Masamune. Iyi yari yarashyizwe n'umuhinga rurangiranwa mu bucuzi mu gihugu cy'Ubuyapani yitwa Masamune, ahari mu kinjana cya 13. Uyu n'umuntu abantu benshi bafata nk'umushuzi w'inkota mwiza cyane kurusha abandi bose mu mateka y'igihugu cy'Ubuyapani.
c'ubuyapani. Ariko kandi iyi nkota ntiyari igikoresho gisanzwe c'intambara, ahubwo aya yari amateka n'ibigo vy'igihugu c'ubuyapani. Iki cari ikimenyetso c'ubwami c'icubahiro n'umuco wose w'igihugu c'ubuyapani. Nyuma yo kwishikiriza abasirikare b'igihugu ca Amerika, Honjo Masamune yarazimiye. Nta mize nimwe yigeze yemera ko yifise, nta gihugu na kimwe kivuga ko yikifise, nta n'ifoto yaho yoba iri uno musi haraboneka. Abanyamateka bemera ko ishobora kuba iri mu maboko y'umuntu atazi agaciro kayo uno musi, kandi ikaba iriko irakinishwa ari igikoresho gihambaye cyane n'ibigo by'igihugu c'ubuyapani. Abandi nabo bibaza ko yoba yarashongeshejwe canke ikagurishwa imyaka myinshi cyane iheze. Ariko kandi nta kimenyetso na kimwe cemeza aho ino nkota iri, kandi nta na kimwe cemeza ivyo abantu bavuga kuri ino nkota ya Honjo Masamune. Kuri uno musi iyi nkota ya Honjo Masamune irinze iboneka, agaciro kayo kashobora kugera kuri arenga miliyari 5 z'amadolari y'abanyamerika. Aya niyo mafaranga igihugu c'ubuyapani kigerera ino nkota. Iyi ni kimwe mu bintu vy'umuco bifise agaciro kanini cyane kurusha ibindi vyose kw'isi, kandi mize zikomeye cyane n'abarondera ibintu vy'ubutunzi vya kera vyazimiye bahora bayirondera umunsi ku wundi. Ariko kandi kugeza kuno musi nta numwe arabona n'ikimenyetso na gito gishobora kumwereka aho ino nkota yoba iherereye. Ariko kandi mbere yuko tubandanya n'ubundi butunzi bw'igitangaza bwabuze, reka mbanze ndabereke company turi kumwe uno musi mu kanya gato k'imisegonde 30. Iyi ni Global Reality Group. Global Reality Group bagufasha kugura inzu nziza cyane mu gisagara cya Bujumbura muri quartier yose wifuza, bagakotesha n'inzu zo kubamwo canke zo gukoreramwo nziza cyane hano mu gisagara cya Bujumbura. Global Reality Group kandi ifise amaparcelle meza cyane yo kugurisha, yaba yo kubaka canke yo kurimamwo, haba mu gisagara cya Bujumbura canke mu gihugu hagati. Iyi Global Reality Group ikotesha ibibanza vyiza cyane bigezweho canke ibibayabaye byo kudandarizamwo, amahoteli, amarestaurant, ama alimentation, boutique n'ibindi vyinshi cyane bitandukanye. Global Reality Group ikuronderera inzu nziza cyane kandi mu gihe gito. Ufise ico wifuza mw'ivyo byose twavuze, ushobora kubarondera kuri zino nimero ziri hano kuri screen, kuri apeli isanzwe canke kuri WhatsApp mukavugana. Hamwe na Global Reality Group turonke aho tubana aho dukorera kandi mu kanya gato cyane. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga ubutunzi bw'igitangaza Treasure of Montezuma. Ubu n'ubutunzi bw'umwami bwazimiriye hamwe n'ubwami bwose. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 519 umunya-Espanyol Hernán Cortés yashitse mu bwami bw'Abazteki muri Mexique y'ubu, agiye gutera buno bwami bwa kera muri Mexique. Umwami Montezuma wa kabiri w'igihugu ca Mexique ca kera yari afise ubutunzi budasanzwe bwegeranijwe mu myaka irenga amajana 2 yari iheze muri kino gihugu. Ubu butunzi bwari bugizwe na zahabu, amabuye y'agaciro, ibikombe bikozwe muri zahabu, imitako y'ubwami n'ibindi bikoresho vy'idini by'agaciro kadasanzwe. Ariko kandi igihe intambara yatangura hagati y'ubu bwami bubiri, ibintu byose byarahindutse. Abanyamateka bavuga ko ubu bwami bw'Abazteki bwagerageje guhisha igice kinini cy'ubwo butunzi kugira ntibufatwe n'abateye igihugu. Hari inkuru zivuga ko ubutunzi bwinshi bwoba bwarajugunywe mu biyaga canke bugahambwa kugira ngo abansi b'igihugu ntibabutware. Ariko kandi gushika uno musi nta cemezo na kimwe cyaho buno butunzi bwoba buri. Abashakashatsi, abahigi b'ubutunzi n'abashuruzi bakomeye cyane bamaze imyaka irenga amajana 5 baburondera. Muri kino gihe hari abakoresha amadrone akomeye cyane, hari abakoresha radare zinjira musi y'ubutaka, abandi bagakurikira amakarate ya kera kugira ngo bamenye aho buno butunzi buri. Ariko kandi nta numwe arashobora kwerekana aho bwoba buri kugeza kuno musi. Abahinga bavuga ko buno butunzi buramutse bubonetse uno musi, agaciro kabwo gashobora kurenga miliyari 30 z'amadolari y'abanyamerika. Uretse nako gaciro kabwo mu mateka y'Abazteki, aka gaciro karengeye cyane ivyo igihugu ca Mexique kivuga. Abahinga n'abakomeye cyane benshi bahora biyumvira ko buno butunzi bwoba bwarahishwe ahantu kure, ikiremwa muntu kidashobora kububona. Ku mwanya wa kane tuhasanga ubutunzi bw'igitangaza bwitwa Flor de la Mare. Ubwato bwarohamanye ubutunzi bwahinduye amateka y'isi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 511 ubwato bunini cyane bw'Abaportugal bwitwa Flor de la Mare bwariko burava mu gisagara cya Maraka butwaye ubutunzi budasanzwe. Muri ubwo butunzi harimwo amasandugu yuzuye inzahabu, amabuye y'agaciro, imitako y'ubwami n'ibindi bintu by'agaciro byari byazanywe mu bwami bwa Maraka. Abanyamateka bavuga ko bwari bumwe mu butunzi bunini kuruta ubundi bwose bwigeze butwarwa n'ubwato bumwe muri ico gihe. Ariko kandi uru rugendo ntigwarangiye.
umuyaga ukomeye waraduze mu nyanja, imipfunda iratera, ubwato burasadukamo ibice byinshi, mu kanya gato Flor yaciye irohama. Kuva ico gihe ubu bwato bwazimiriye hamwe n'ubwo butunzi bwose mu nyanja. Kuva ico gihe hashize imyaka irenga 500, kandi ibihugu bitandukanye, abacuruzi, abahigi bo mu nyanja, amasosiyete akomeye cyane akoresha amarobo n'ibindi bintu bihambaye cyane bihiga ubutunzi, bamaze imyaka myinshi cyane bakoresha amamiliyoni menshi cyane mu kurondera muno butunzi. Ariko kandi nta numwe arashobora kuvuga neza ahubwo bwato bwarohamiye. Hari abemera ko buri hafi ya Sumatra, abandi bakavuga ko buri hafi ya Maraka, ariko kandi nta cyemezo cyaho buno bwato bwa bwararohamiye kiraboneka. Abahinga bavuga ko agaciro kubwo butunzi uno munsi gashobora gushika kuri miliyari 60 z'amadolari y'abanyamerika, ari nacyo gituma bufatwa nk'imwe mu butunzi buhambaye cyane kigeze buzimirira mu nyanja gushika kuri uno munsi. Kandi buno butunzi bukaba bushakishwa cyane n'abahigi bene abasuma bo mu mazi. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga embalumu. Iki ni cyumba cy'inzahabu nyinshi cyane cyatumye isi yose ibura amahoro kubwo kubura kwa zino zahabu. Mu ntango z'ikinjana cya 18 Iburaya hari hubatswe icyumba kitari gisanzwe habe na gato. Iki cyumba cyari kizwi ku izina rya embalumu. Inkuta zacyo zari zifutswe n'ibice binini vya emba na zahabu hamwe n'ibindi bisharizo bihambaye cyane vy'igiciro gikomeye cyane. Ubwiza bw'iki cyumba benshi bwatumye bacita igitangaza cy'umunani ku isi, cyanke cyari kiri mu cyitwa Wimerve du Monde. Mu nyuma ico cyumba cyashizwe mu ngoro ya Catherine Palace mu Burusiya, aho cyari kimwe mu bintu bikurura abakera rugendo benshi ku isi. Ariko kandi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 941 igihe intambara ya kabiri y'isi yatangura gushika mu Burusiya, abasirikare b'abanazi baragisambuye. Iki gihe bagipakiye mu masandugu menshi bakijana mu gisagara ca Königsberg. Kuva ico gihe iki cyumba cyagiriye ko kizimira burundu, nta numwe yongeye kukibona. Ariko kandi inkuru zimwe zivuga ko coba cyarahiye mu ntambara ya kabiri y'isi, abandi bakavuga ko gihishwe mu birombe bikomeye cyane. Ariko kandi hari nabemera ko kiri munsi y'ubutaka mu gihugu cy'u Burusiya, aho bituma benshi cyane bagenda kugishakisha bakoresheje ikoranabuhanga rihambaye. Ariko kandi gushika no munsi nta cyemezo kiraboneka cyaho kino cyumba coba kiri. Mu myaka irenga 80 ibihugu, abashakashatsi n'abahigi b'ubutunzi bamaze gukoresha amahera menshi cyane bahiga kino cyumba cy'agaciro gakomeye cyane. Abahinga bavuga ko igihe ino embalumu yoboneka no munsi ishobora kugugwa arenga miliyari 90 z'amadolari y'abanyamerika. Ariko kandi ikintu gituma kino kintu kigira agaciro gakomeye cyane nuko cyubatswe ku buhanga bukomeye cyane no mu mateka y'isi badashobora gutahura ingene cyubatswe. Iki ni kimwe mu bintu bifise agaciro gakomeye cyane vyabuze ku isi kandi n'uno munsi bagishakisha. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga Yamashita Gold. Ubu n'ubutunzi bivugwa ko bwahishwe mu birombe vya Philippine imyaka myinshi cyane iheze. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 945 intambara ya kabiri y'isi yari igiye kurangira burundu ku isi yose. Ingabo z'Ubuyapani zari zimaze gutsindwa muri Philippine, ariko kandi imbere yuko zisubira iwabo mu gihugu cy'Ubuyapani havutse inkuru yaciye ikwira ku isi yose. Iyi nkuru yavuga ko General Tomoyuki Yamashita yoba yarahishe ubutunzi bwinshi cyane bwari bwanyazwe mu bihugu bitandukanye vya Aziya. Ubutunzi bwari bwanyazwe muri no ntambara ya kabiri y'isi n'igihugu cy'Ubuyapani nacyo cyariko kiragwana intambara nyinshi cyane kugira ngo gifate Aziya yose mbere n'isi muri rusange. Hari abavuga ko muri buno butunzi harimwo amasandugu yuzuye zahabu, diyama n'amabuye y'agaciro akomeye cyane, amataburo y'igitangaza n'ibindi bikoresho by'agaciro vyavuye mu ngoro z'abami bo mu bihugu vya Aziya, hamwe n'ibindi bintu by'agaciro bitigeze bibarurwa muri buno butunzi. Inkuru nyinshi zivuga ko buno butunzi bwanyegejwe mu birombe, mu matano akomeye cyane yo musi y'isi no mu bindi bibanza bitandukanye mu gihugu ca Philippine. Aho hantu bwanyegejwe inzira zose zinjira muri ubwo buvumo zaciye zizibigwa zikugagwa cyane ku buryo ata muntu numwe ashobora kuzibona. Kuva ico gihe ibihumbi vyinshi cyane vy'abahigi, abakomeye cyane n'abakire ndetse n'abatwara amareta bamaze imyaka myinshi cyane bagerageza gucukura kugira ngo babone buno butunzi aho bwa bwarahishwe. Hari n'abagerageje gukoresha radari zinjira mu butaka, ariko kandi ntibigeze babona aho buno butunzi bwa buhishe. Abenshi cyane muri bo bashoye amamiliyoni menshi cyane y'amadolari y'abanyamerika bayaha abashakashatsi b'igitangaza bizi imyaka myinshi cyane, ariko kandi gushika n'uno munsi nta cemezo na kimwe cemewe n'amateka canke archaeology coba kirerekana aho buno butunzi buri, kandi abakomeye n'amareta akomeza kubushaka umunsi ku wundi. Ibi nivyo bituma Yamashita Gold iba imwe mu mayobera azwi cyane ku isi n'ubutunzi bw'igitangaza bumaze imyaka myinshi cyane butagaragara.
ku mwanya wa mbere tuhasanga ubutunzi bw'igitangaza Arche d'Alliance canke Isandugu y'isezerano. Ubu n'ubutunzi bwavuzwe cyane kurusha ubundi butunzi bwose bwigeze buzimira mu mateka y'ikiremwa muntu. Mu myaka irenga ibihumbi bitatu iheze hari isandugu ntoya yubakishijwe ibiti vya akasiya igafukwa n'inzahabu z'igiciro kinini cyane imbere n'inyuma. Iyi sandugu yitwa Arche d'Alliance canke Isandugu y'isezerano. Nkuko Bibiliya ibivuga, iyo yari ibitswemwo ibisate vy'amabuye vyanditse ko amabwirizwa 10. Ku Bisirayeli iki cyari ikimenyetso c'isezerano hagati y'Imana n'ibanga ryayo. Mu nyuma ino sandugu yashizwe mu ngoro nyeranda ya Salomo i Yerusalemu. Ariko kandi igihe abanyababuloni bigarurira Yerusalemu ahari mu mwaka wa 586 mbere yuko Yesu aza kw'isi, amateka yose yarahindutse mu kanya gato. Kuva uwo munsi nta nyandiko yigeze yongera kuvuga aho Isandugu y'isezerano yagiye. Aha rero niho hatanguriye rimwe mu mayobera akomeye cyane yigeze aboneka mu buzima bw'ikiremwa muntu. Teori zimwe zivuga ko iyi sandugu yoba yarahishwe mu nsengero ziri mu misozi yo muri kino gihugu cya Israeli, ariko kandi abandi bakavuga ko yoba yarajanywe muri Misiri. Hari nabemera ko ishobora kuba iri mu gihugu cya Ethiopia mu rusengero rwitwa Saint Mary of Zion. Ariko kandi nta archaeology yigeze yerekana ikintu na kimwe cemeza ko ino sandugu yoba iri hano hantu bavuga ko iri. Mu binjana byose byakurikiye kuva Isandugu y'isezerano ibuze, abami, abasirikare, abashakashatsi n'abahigi b'ubutunzi bamaze imyaka myinshi cyane barondera ino sandugu y'isezerano. Bivugwa ko ino sandugu irinze igaragara uno munsi itoba ikiri mu butunzi bw'amamiliyaridi gusa, ahubwo ikicoba ari kimwe mu bintu by'amateka n'idini byohindura uburyo isi yose ibona amateka ya kera. Iyi abenshi bayiharura ku gaciro karenza miliyari 200 z'amadolari y'abanyamerika. Iki nico gituma gushika uno munsi Arche d'Alliance iracyari kimwe mu bintu bikomeye cyane isi ihiga kurusha ibindi bintu vyose. Ariko kandi ku muntu ari mu Burundi canke mu Rwanda, iki ni kimwe mu bintu ashobora nawe kwiyumvira guhiga, kuko benshi bavuga ko kiri muri Afrika hano haruguru muri Ethiopia. Nkuko tumaze kubibona muri kino kiganiro, hari ubutunzi bumaze imyaka amajana canke imbere n'ibihumbi heze butagaragara. Bumwe bwazimiriye mu ntambara, ubundi bwarohamye n'ubwato, ubundi bwibwe atamuntu numwe amenye uwabutwaye. Kandi kugeza n'ubu ibihugu, abashakashatsi n'abahigi b'ubutunzi baracabandanya kuburondera umunsi ku wundi. Ariko kandi muri kuko bushaka bashoramwo amamiliyoni menshi cyane mu madolari y'abanyamerika. Ariko kandi ikibazo gikomeye cyane gisigaye ku isi ni iki: mbega muri ubwo butunzi indwi bwose twabonye n'ubuhe wibaza ko bushobora kuzoboneka vuba hafi y'ubundi? Tanga igitekerezo cyawe muri comment. Niba wakunze ibikubiye muri kino kiganiro, ibuka kugisangiza abandi. Niba ukunda amabanga y'isi n'ubushakashatsi, gira subscribe hano kuri Olivier Infos. Ni na hano turangirije kino kiganiro cy'uno munsi. Duhure muri video y'ubutaha hano kuri Olivier Infos.